yeah. Muri, MP Production. Kuhuza amaso nawe nicyo kintu nashimye, ndashimye Imana. Nivyo nka wavuze ngo bambaye ubusa usanga mu kuba batambaye, none yo boja mu gitanda gusanga yambaye intuze impuzu z'imbeho. Itandukaniro rihari Genes n'umuririmbyi akaba ari waseru niwe nyene iyo brand ya Kanda Music. Kanda Music nayo ni brand iserukiwe na Siraheli jewe nyine ubwo wanje ngaha mu Burundi. Cyo nakurikiye amahera yiwe naje nakurikiye umuziki we ndagukunda hama nawe angira ko icizere abona ko no managing iko byiwe mu buryo bwo kumutangariza umuziki we ngaha mu Burundi. Oh, hello beautiful people. Reka nongere ndaguha ikaze udahengeshanya gufenda like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Ni kuri Sky Media TV uracari kumwe na animateri wanyu Madu Blue aka Double TOG Mr. Kajagari Mihari as long as I'm there. Ndazi ko ibintu bigiye kumera neza. Yes, bakunze ba Sky Media Burundi nk'ibisanzwe nyuma ya kamera muri kumwe na Amigo Pictures. Turi mu gisagara cya Bujumbura aho ubona twahuye n'umwe mu basanzwe bari ngaha nyene mu gisagara cya Bujumbura mugabo basanzwe ari imvukira z'imuyinga. Tugira ngo tuganire byinshi basanzwe bakurikirana n'ibintu vya music no ku buzima busanzwe ngira tugiye kuganira. Mbone yaje boss Fresh. Urameze neza? Meze sawa nawe? Ku mazina yakwitagura? Siraheli. Siraheli. Yeah. Siraheli ngaho uhejeje. Ni Siraheli. Izina rimwe nk'igi be ikoze nk'inka ni usanga idafise iribandana. Ba igitwambe Siraheli. Ikintu cyose ahantu hose bitwisigura sirenje turimo. Impamvu Siraheli nuko gusa biyago tugiye kuyaga biranga izina Siraheli. Ariko iyo tugiye nkaja nko kwishure hari amazina mvuga y'abavyeyi banyise, ariko iyo tugeze muri entertainment iki ni izina Siraheli niryo benshi bazi. Niko jengira ndakoyagisha byo kwishura. Aha. Sitazibaza. Ariko rameze neza. Ameze sawa cyane. Kumenga uratuje ku. Aya ntabwo ngenda ukunzanye. Ushushe naca nshuha. Manutse hasi naca mpanuka. Yeah. Okay. Ni Siraheli Siraheli ni umuntu muze kubona ukurikirana ibintu bya entertainment cyane. Ikintu cyatumye wumva ko ukunda ibintu bya entertainment ni iki? Kinabwa entertainment ni nova hari iki numuti kuri Siraheli. Entertainment irangyohera hariho nandi mabanga ndayijejwemwo nico gituma entertainment novuga yuko ni muganga kuri jewe. Yeah. Nk'ikintu kimwe shabwa ati kugira yes ni muganga kuri wewe, ariko hari amapost nkunze kubona cyane si post nyinshi, ariko hari zikunze kwibandako cyane nk'iz'abaririmbyi bamwe nka Gn Nephew. Ndakunze kubona wibandako ku mapost yiwe kubera iki? Gn Nephew nuko ndazibandako cyane urakoze kumaza icyo kibazo. Gn Nephew umuririmbyi navuga yuko ndi umwe mu bahagarika ibikorwa byiwe kuri brand yiwe yitwa Kanda Music. Yeah, navuga ndi umuserukizi we ngaha mu Burundi. Kanda Music. Yeah. Be ko hari ibintu nyene bikomenga biko biraza bimera nk'ibiko bite nk'itera confusion hagati ya Gn Nephew hamwe na Kanda Music. Itandukaniro riri he? Itandukaniro rihari Genes n'umuririmbyi akaba ari waseru niwe nyene iyo brand ya Kanda Music. Kanda Music nayo ni brand iserukiwe na Siraheli jewe nyine ubwo wanje ngaha mu Burundi. Yeah. Okay, mbega collaboration yawe hagati yawe na Gn Nephew mbega vyatanguye gute ko asanzwe ari no hanze? Collaboration yatangwe no kwizerana. Bayuko iyo witonze ugatwara ibintu buhoro ukawumizigirwa nta mpamvu batakuragiza ivyo bintu. Nazo ko collaboration irahari kandi ikomeye cyane. Ndumuragizi w'ibikorwa bya Genes ngaha mu Burundi. Hadashika nje ndahashika ngaha mu Burundi. Yeah, nova ko collaboration ya hagati ya Genes na Siraheli
no kumuraba ibikorwa byiwe ngaha mu Burundi kuko umuziki akora w'abarundi. Yes, hari abantu benshi bakunze kuvugana nawe canke bagiye baravugana nk'iki kintu nk'icyo. Mbega wo kugira ngo icyo kintu cyo kwizerwa kihabe ntihora mugana ahubwo ati bujya je kugira mpitemo kukwizera wewe byagenze nabonye niki kintu wankoreye bituma nakwinumva no kwizera. Aya secret niwe ayizi ariko nabaza ko intango ya byose nuko asanzwe mfana umuziki wiwe baza ko intango ya byose ari iyonye ikurikira nawe sinzi cyambonyemwo nibaza ko secret yiwe ariko niyaronka ukajya kugira mu nazo mubaze ati mbega Seraheli wamwize kw'ivyo bintu gute kubera iki ariko ntabwo ndabizi. Aheruka no kuronka n'agashimwe k'indirimbo yiwe abona ko aheruka gutorwa nk'umuririmbyi yakora muri diaspora indirimbo yiwe ibi ya mbere. Mbega nk'inguvu zawe hajya nk'ibihe bikorwa avuga ati je nakoze kugira ngo iyi ndirimbo canke aka gashimwe tugatahukana? Je ntavyo nakoze birenze ahubwo igikorwa niwe yagikoze gikomeye nuko yatanze umuziki mwiza hama abarundi barawushima n'abari hanze barawushima. Ikindi naco umuziki wari dandaje hanini support y'umuziki wari dandaje. Je ubwa Seraheli ico nafashije ni uguhamagarira abarundi bakamwizera bakumva iyo ndirimbo hama bakayiha amahirwe yo kugira ishobore gutahukana intsinzi. None twaragize iryo bakwe yo gutahukana agashimwe k'umuririmbyi yabikoze neza muri diaspora. Nibaza yuko ntaco nakoze kirenze ico yakoze wo kirenze ni Gn Nephew hamwe na timu yiwe ya Best Family. Okay, hari ibintu byinshi bikunze kuvugwa nko kuma video yakunze gusohora hari video yakunze gusohora ugasanga harimo by'abadada bambaye ubusa. Mbega kira kintu ko bikunze gukomanda urazi ko ngaha mu Burundi benshi iyo babonye nk'umuntu w'umwigeme yambaye ubusa nko mu video yakunze kukomanta ko cyane. Ngira ngo hari n'indirimbo nyinshi bavuze ko bona zihagarika bivanye n'ukuntu zaririmbe cyangwa amasanamu yazo. Mbega ho ntimora mukivugana ko mbega kuri ibintu biba biriko biraba no ngaha mu Burundi ugasanga nta iyo mico ntayihari. Umuziki wose iyo umuririmbyi yawukoze na video aravuga ati hajya kwanza umuririmbyi arakora umuziki awukoze hama direct ujya zofata amasanamu akagupangira ati mwege mu ndirimbo yawe neza uzoshaka isanamu izobe isa nk'ubu. Nivyo nka wavuze ngo bambaye ubusa. Reka tubwiye biyo terme kubera ko ni nako benshi bakunze no kubivuga. Nta nonze gusa nuko gusa ngaha mu Burundi benshi batamenyereye buri ari hanze ariko umuziki nakubwika kuri w'abarundi nibaza yuko kinaco nuko ari indirimbo z'urukundo. Indirimbo z'urukundo naho haragaragara nk'abigeme n'umusore nimba mwarabonye haraho wasanga ko batambaye none yo boja mu gitanda gasanga yambaye ntunze impuzu z'imbeho canke iki rega biye mu gitanda n'impaka hatumeje basi nk'ibintu ibintu babiza kwera mu gitanda impaka tubore mbega biye byose byemeze ega tubizi amubize mugabo nico gituma ashira habujye nyine muzi none nkuko turakora ikiganiro je turi kumwe nta muntu akuzi canke nta muntu anzi turavuga ibintu bibaho biye akora ibibonye byabijanye n'indirimbo nyene kumbure ni hazi n'indirimbo ejo nzitanga rusanga hari indirimbo bambaye imvutano nuzocuvuga ngo gukora ingongo ahagezwe ngo nzo kwiyambura impuzu ngo yacaza ngo ntunze nyango video ngo urimo abantu bambaye imvutano bavutse indirimbo yose irafise ukuntu bayagitinze ejo niyazana n'indirimbo usanga yagitinze ukwayo nakazoshi tuzobushimo. Okay, yes, usanzwe uri n'umufana w'umuziki w'u Burundi. Mbega hari umuntu wongaha mu Burundi mwa mwarigeze gukorana utaraja gukorana hamwe na Gn Nephew? Je musanzwe nta bantu twagize gukorana jewe ketse mu matimu y'umuziki usanga ndi mu kandi n'umundimwo ndavuga nka team Satura naragiyemwo ndavuga team ya MC number 1 naragiyemwo ndavuga team ni nyinshi matimu menshi n'abandimwo ariko n'ubu kandi yari munsi ndayavamo kuko
kugira nyuma nshaka guha icyumviro GNS ndafise nshaka gutunga nshaka kugira muri team Satura chat muri team ya MTN cyane n'ahandi nka tarama ivyumviro nkavuga ati kuno kuko utari muri aya matimu utari mu matimu menshi nshaka no kumenya mu muziki wanyu uzodandaza okay hari abantu basanzwe batazi mbega Gn Nephew mu bisanzwe nkaho muganira mbega mukuze kuganira gute mbega ibintu benshi ari baza mbega ko asanzwe ari hariya muhuza gute tuvugana kuri telefone kandi turayaga umwanya utari muto nibaza urumva uvuze GNF na Israel turuko uko arambaza amakuru yo ngaho Bujumbura ngaho mu Burundi bijana akazi kiwe Kanda music n'umuziki wiwe ubona hageze ko nsoro umuziki umeze gute bivaye n'inze yani ni igihe tugezemo urumva tuba turi en contact okay kuva mu agatangura gukorana mbega ni kiye kintu umva basubishimira kuri GNF bakenda nishimira nuko GNF yamfata nk'umuryango nakandi amfata nk'umuryango mbega nk'abakunze kuvuga ngo nka Israel kugira ngo ahitemo gukorana ngo nuriya ngo kwereke bashobora ndazi icyo kibazo barakibaza kwereke ngo badakorana nabo ngaha ngo ni kwera ngo usanga ngo ari kibazo ngo cyakanoti ngo baba diaspora baba barungika kanoti ikintu cy'iknema ejo nanze ibintu kuri status mvuga ati ijambo diaspora iradusamaza cyane hari abantu bajya babonye mu diaspora bumva amahera ariko n'abajya n'abarundi nico gituma muri ibintu bimwe GNF twagiye turahuriza ko byabaye nk'ibyo nuko jewe by'amahera ikiwe iki niki mahera yiwe duhura muri business tu kabati indirimbo kuno naho duhurira ariko ntabwo tuvuga ngo ndamukurikiye kuri amafaranga sinzi ku myaka mfise amashuri mfise sinzi ingene no kurikira amahera kaje ndafise yiwanje gusa amafaranga uko byogenda kose amafaranga gumaronderwa simbana n'abantu abo bazirano se bose no kwa ko gumarondera inoti kandi ari bari mu bantu bazi mu mafise amafaranga ariko je kintu none nkurikiye amahera ukurikiye amahera ni kintu mukorera akaguhemba ikintu kumukorera akaguhemba niho batindira ndakurikiye kuko ahubwo je nakurikira nagiye nkurikira umuziki wenda gukunda ama nawe abona ko yongira umuzigo wiwe ntabwo je nagiye nkurikira amahera yiwe uko nkurikira amahera yiwe nta n'imisi bintu twakwimarana naca ndamuva ko nkiruka ahandi abantu bafite amahera arenze iki n'iki nje tubano cyo nakurikiye amahera yiwe naje nakurikiye umuziki wenda gukunda hama nawe angira ko icizere abona ko no managing ibikorwa vyiwe mu buryo bwo kumutangariza umuziki we ngaha mu Burundi mbega watubwira nko mu kintu kimwe cyagiye kirakugora kugira ngo indirimbo yiwe uyipuze kugira ngo kugona partage zo ko zikogwa muga kugira ngo izi ndirimbo ziwe nyene uri kuragira ama partage kugira ngo uzipushinge ngira urabona nawe abaririmbyi benshi bariko barakora kugira ngo nazo zigira agaciro ngaha nizihe ntambwe mugira ahura nazo intambwe ni nyinshi haje mu muziki n'ikintu kigoye kandi umuziki iyo ukora utsabaza mu bantu banza kuraba umuhoje byumvira cyo ncamba naninje mu bafana kugira kabiri umuziki numva ngo urugero urondera abafana bawukunde umuziki nimba wewe wiberi muyinga yasohoye umuziki mwiza uzogushikira je sera ntawuguhaye baza ko mu cyambere umuziki wa GNS wonyene uri dandaza hamaje nanye kagenda nuhira ikindi naco cyo numva ko kingora nico kugira iki nico kumenyekanisha mu bamenyesha makuru ico cyo kiracyari n'intambwe ikomeye kubera GNS ntabwo araza ngaha mu Burundi kandi abonye Israel nkaco ntabwo ndi muririmbyi ndi manager w'ibyo by'imitiwe ariko icyo kintu cyacagoranye bahajya benshi babishakira nyine GNS yamubonera icyo kintu nibaza yuko ari intambamye ikomeye yatubaye ko ariko nibaza ko very soon ahaza kizotorerwa inyishu mbega nka muganira aho araza arakubwira byinshi mbega nko kugira ngo hari abafana benshi baba bashaka no kumubona ariko performinga live nyine mubona mu giteramo mbega planifya kuza ryari plan arayamana no gusa ngino nze muri 2022 yari se plan abone ibintu byanze ibyibura by'inzinya by'amazutu by'amavuta nova kari muri ibintu bimwe biragobera intambamye njya ntunzinya ntambara ya Ukraine na ntunzinya
n'Uburusiya hariya mu biriya bihugu biteye imbere Amerika hajya burya benshi irya ntambara imira bakora ko sana hari ibintu biragoye iki n'iki ariko usumva ko ari ico hanini nuko umwanya n'umwanya bitoye umurongo no kumbaje yitwa Ntutu arafise plan yo kusanga mu Burundi nuko bikiva mu nzira iki n'iki ubona je ndetse shisenga Sirahire turakunze kubona benshi nk'aho mu bya music na cyane nkaho usanze uvuga mbega ubona gushikirana biriho nkuko byari bitegezwa kumenya gushikirana no kuvuga hari ibintu byateye byadutse muri entertainment utuntu tugwi nimba jewe wewe mama ntagufana ugasanga ibintu byawe naho ukora ibyiza sinamenyekanisha abandi bantu numva ko icambere mvuga akantu ga mu Burundi hari umunyarwanda yavuze ati mu Burundi barazi umuziki ari ikintu cambere ingurane bafise n'abantu ba mbere bafise ishari niryo ridusambura niryo rigisha ibiraro bitandukanye numva yuko ibintu byo gushikirana umuziki ndundi ntabwo ari kirenga ahubwo abashikirana babandi usanganye bishinze tugunje nkabwo ati jewe wewe njya cameraman batwishinga kaguti urero cyatuduzanya hagati yacu ibintu nivyo ngaha mu Burundi byeze ubu umva ibintu byo gukora ikintu bwatingareka duteze imbere base kujya gukora byizereka tumushigikire umva nta kintu gihari no kuvuga ati benshi nivyo byo kuvuga neza hari benshi bakunze gushika nk'ahantu basanga ariko aramucisha gace nawe bayakoze byiza mugabo gasanga bagumapinga ngo nge ntazogira iki mbega aramaze gushika nkawe kukunze kuba uri mu matimu bamaze gushika nk'umuntu wo hafi na hafi nyene mukunze kuganda kandi ukana ko yakoze ikintu cyiza mugabo gasanga uri muri groupe muko muravuga ati wapiga ntanyanga Bonje ntabwo ndabivuga ko icamere nuko umuziki uragoye imana umuziki uragoye hajye none umuntu yiyarangije agakora umuziki nubwo batesbata uramushigikira uko ushoboye kwaje umuziki nasanze ari ikindi kintu arawukorera ntunzenya kuririmba ugafata amajwi ukinjiza ugasubiramo ukajya kuri instrumental z'umunzenya z'umu producer ugasohora indirimbo ukacuje kuyikora amasanamu sincoroshe abo je simba n'igituma umuziki baremvye beshi bawukora kumuziki inguvu ubatwara biranantera n'ubwo rero ku bantu babacana intege cyane nta mpagararako umuziki vraiment atawukunda bivemwe ariko uzi ko ukunda ushigikire sino umuziki ni cyane bakari nka medicament yiwanje nakwika ari nk'umuti wanje ndikundira umuziki urama mahoro je ndiyo mbonye umuntu akoze umuziki ni hatakintu mashoye kumufasha ndafasha kandi nka muparataja cyangwa nkagira iki icyo nshoboye ariko udashigikirana nta kuzodushika nibaze tumve ko tusitira barundi bara mu diaspora nibarabe ngo n'umundunga barabiki ngo tuva hamwe ngo turi mu kagwe kamwe iki n'iki tuje hamwe umuziki ndonera kutaduga uje kugwego hejuru okay usanze ukunda music kandi we icyo wahisemo gusa ngira ngo ni ibintu byo gupromotinga mbega Siraheri wewe tumitege ryari agiye muri studio agiye gukora indirimbo kusanzwe nabikunda no kubikunda na kaibe fisi yo kuririmba nta dream fisi yo kuririmba ariko uvyisanze mukabikora byo wabon cha ntabwo bindimo na gato hari ikintu wavuze ngo ndumupromote ntabwo ndumupromote oya ntabwo ndumupromoter jewe ndumuserukizi muri ivyo GNS nkaba managing ibikorwa vya Kanda music nivyo about entertainment ariko ntiho sinora kuvugira umuziki nk'umuntu arengana ntabwo niteze nzoririmba ntabwo bindimwe hani ivyo nzi kuririmba ariko iyo umuntu aririmbye ndumva ati uyu muntu aririmbye neza ariko kuririmba ntabwo ari ariko hari abantu bagiye batabana mega talent kubera kwa gukunda akisanga yagiye nkuko kagenda basi nkuko dufate nka karoro GN akaza ugasanga mu gihe muri studio gusa kumva nyine menga avuga ati kubitama ka voice ngaha bikaza nkuko oya sha ntabwo niteze wapi okay nk'ikintu muri entertainment ni kiye kintu basi kuva wagatangura kuri managinga mbega ni kiye kintu cyo kirakuryohera mwimizi mo ikintu kimwe kirangira nuko ibikorwa by'umuziki wose ariko GNS biko biratera intambwe ntabwo bitera bisubira inyuma kigira kabiri nuko
ndiko ndashima ubunga baririmbye bimwe barazana buke buke. Kigira gatatu nshima nuko ama TV online TV online yamaragwira kandi encore ariko aragwira ama radio.